ndabaramukije ndanababwiriye mu izina rya Kristo Yesu. Uhoraho abahe umugisha, uhoraho abane nawe. Dushimiye Kristo Yesu na se wiwe baduhaye akanya ko kubaho mu isi. Si bose bariho, hari abanyamafaranga menshi bitakunze kandi ikomeye kuba mu ngoro y'Imana na kandi kantu special. Hari abantu baraye muri boîte bariko baratemba bageseye niba isi mu bibazo bikomeye. Dusome duce turirimba duce dusenga, byose byarumviswe. Kuvayo 15 y'umurongo wa mbere. Indirimbo yanyu uyu munsi ni rwawe mu izina rya Yesu. Yego mari Mose wenyine nawe uri ngaho. Uyu munsi ni rwawe. Mubakiza basi maze Mose n'Abisirayeli baririmbira Uhoraho iyi ndirimbo bati: ndarimbira Uhoraho kuko ari insinzi y'agahebuza canke y'agaheta, ifarasi n'uyigendera ko yabinuza canke yabitereye mu kiyaga. Uhoraho ni inkomezi zanje n'indirimbo yanje, ampindukiye agakiza. Uwo niwe Mana yanje nanjye ndamuhimbaza, niyo Mana ya data nanjye ndayishira hejuru. Uhoraho ni intore mu ntambara, Uhoraho niryo zina ryiwe. Imikogote na Farawo n'ingabo ziwe biteye mu kiyaga, intwazangabo canke abaofisiye superiere zindobanurwa zadobeye mu kiyaga gitukura. Amazi yo mwibenga arabarengeye, barokeye mu kuzimu nk'ibuye. Ukuboko kwawe kw'iburyo ewe Uhoraho, wewe w'icubahiro kivuye mu bubasha. Ukuboko kwawe kw'iburyo ewe Uhoraho kujanjaguye abamesha, abavyemera mukavyizera mwese muvuga muti amen. Igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 2. Maze hari rasenga ati: umutima wanje uvugiriza impundu Uhoraho, inkomezi zanje zivyubona Uhoraho. Akanwa kanje kavugiye imbere y'abansi banje, kuko nezerejwe n'agakiza kiriwe. Ntawera nk'Uhoraho, kuko atayindi mana atariwe, kandi nta kindi gitandara nk'Imana yacu. Abavyizera muvuge muti amen. Imana ibaha indirimbo nshasha mu izina rya Yesu. Indirimbo ni zibiri, nasomye amajambo y'Imana ngo hari indirimbo yo mw'ijoro, ngo Mana ngo nibutse indirimbo yanje yo mw'ijoro. Bisigura ko bishoboka n'umuntu ari mw'ijoro akaririmba. Pawulo na Sila baririmbye ari mw'ijoro, ariko uyu munsi nasomye indirimbo y'agakiza, indirimbo y'amashimwe. Muyakire, muyakire, sonanyame. Indirimbo y'Imana, Mana iguha indirimbo n'umuyaya arabimenya ko kwa bose byahindutse. Uvuga muti amen. Urava mu gakaye ku ibotike, hari ahantu umuntu agera n'umukozi wawe ubonye agiye ku ibotike, nyine ibotike ashadana agakaye. Uyu munsi bihindure mu izina rya Yesu. Amen, amen. Hari ahantu usanga n'umuboyi ugasanga afise ipfupfu, ugasanga imbujwa yaraje, ugasanga imbeba n'amafirizone ntizikibasha kugenda, bigenda nk'ibisayuwara kubera amata, ibibanyi by'imikate, boroba ntimukirumya, ifi zirara zose, inkoko ziramwe zose, amateka yarahindutse, n'imbeba ziri mu Tanzania. Imana ihindura amateka. Imana ibaha indirimbo mu izina rya Yesu. Haleluya. Mwakira indirimbo. Uhindura amateka, uhindura amazina, uhindura amateka Mana, uhindura amazina, uhindura amateka. Amen. Uhindura amazina. Haleluya. Uhindura amateka, uhindura amazina. Indirimbo y'Uhoraho, indirimbo y'ishimwe. Dusoma amajambo yabaye ku Bisirayeli. Imana iha Aburahamu igikorwa, mugabo ngo arasinzira gato. Mugabo ngo asinzira, Imana iravuga ngo urubyaro rwawe rero ruzobinyaga n'imyaka myinshi. Biraba baja muri Egiputa, muraza aho byaciye, bamarayo igihe bari Gosheni, baba benshi, kiba igisagara kinini, baba abantu benshi, bitera inzigo y'Egiputa. Guhera ku mwami, igihugu cyose kijya mu kibazo kubera abayuda babaye benshi muri Egiputa. Mwami arashavura, bacamugira inama y'ingene yobahonya, biramunanira, arapima biranka, atanga gahunda
ku mwana wese avutse w'umuhungu baca bica, bakaza abaganga baragahoraho, iyo nama barayumva, ariko bakakugoka shifura na puwa, bavuga ati nitwopima iryo bara nitworikora, abana bakavuka bakaja ku mwami batinya kubahwa. Abaheburayo ntibameze nk'abandi, tugize gato dusanga baryamanye n'abana, biramunanira, aragira jenoside yo kubica bose, biramuta kuwa amazi, baguma barira basenga, babaha ubuzi bukomeye, kubaka ibintu bikomeye, amapiramide, agira amapiramide ya Ramsesi na za Gizeri ziri muri Egiputa, bijya byubatswe n'abayuda, bakabyubaka bakazifose, kazi k'uburetwa, kazi ko kuruha, kugira ngo bikunde baruhe, ntibagwire, bagwara indwara zivuye ku ruhe, bagwara ibitigu n'ibituntu, bikunde bahone. Ariko Imana yo mu ijuru iguma muri bo, ibana nabo, biramunanira, abona ahubwo batera baba benshi, bagiye no kurengera gisagara barimwo, bagiye kwataka za Alexandrie, bagiye Kairo, bagiye za Ramsesi. Abona aho uciye hose unyagara ku bayuda, ugiye ku isoko ukabona abayuda, ku ishure abayuda, aho bahonyoye ukabona utuyuda, bagira inzigo, bagira ishavu, bico birabarya. Rero ariko babandanya basenga batakira Imana. Imana iri mu ijuru yibuka amasezerano yagiranye na Aburahamu na Isaka na Yakobo. Iki gitondo Imana yibuke amasezerano mwagiraniye, iguhe gutabagwa. Semeni amen. Barasenga. Mose yarakuze sinabivuga, aje ku kirimba kwa Farawo, ariga primaire barira, yiga secondaire barira, araje muri Sikamu barira, araheza Sikamu barira, abariye tena barira, araba kapitene barira, sinzi grade yageze ko barira. Mose avayo arasohoka, Imana imukurayo, ibanza kumujana mu yindi formation yo kumumara amanyama, kumukuramo akanyarigabo, iramucisha bugufiya, aja kwa sebukwe, aja kuragira intama, ari officier superieur, aragira intama, arakubitika. Hari ahantu umuntu w'Imana ibanza kumucisha kugira ngo ejo niyabiguha amanyama be make. Semeni amen. Ni kweli nibo wabari ibintu Imana yoguha itagucanya ahantu tutogukira, urabanza gusonza dabora. Umwana umwe wawe hejuru kiriri yabwiye ngo papa ngo mbega inzara niki, ati je numva abantu babwiye inzara se kwa tuvyiga mu shiri ngo la famine ngo la fesse kwa umwana. Nabone babagabo usanga bavuye hari bakuriye ku ntete, ntuzi inzara, aca mujana ku ishure, aca mutevyayo, umwana aguma ku ishure, imvura ikiragwa, saca arisamaza, saa hindwi ntaramutora, saa munani ntaramutora, byana byamereye imikate n'amata, asanga gwamaze gukonja rumeze gutya, nirutwenga ntiruvuga, ati kudatwenga ati numva mu nda byahindutse, ati sesa soko na pere inzara. Sifa kwa Mungu. Hala Imana igucarugira ngo rero amanyama ahabeshi boshinga intahe ifko bivamwo. Wari mujimiye nyasi foto ya kera, myaka yahera nduguzanga Imana irahari, tugiye gutemwa izina rya Yesu. Irarenze, Imana irarenze. Amen. Naje ndamubona ko Imana yarenze. Sifa kwa Mungu. Amen, amen. Mana Imana ikira ko ibintu by'inkomezi muvuga muti amen. Nabwiye ejo bundi kandi mukabona ivyo nasomye ntabisiguye, ahandi mu mavuta kandi muyakira kunyene mu izina rya Yesu. Amen, amen. Sifa kwa Mungu. Bivuga ngo ayiguwumva agwara usoma. Nasi nasomye sinajeje. Ani mwo kwigwariza. Nohamagara ntimoza. Tugira amahoro. Umudamu badukwenda mutumira, ntidufite concert uzoza mu Cibitoke. Ngwentego, ngone ni modoka baraje. Ngone ni modokari. Ni modokari. Tuzosanga gwawe itagira niya 12 mu Cibitoke. Wiyegeranye. Umusazayeho basanze guhera hariya kuri duze zimeze gutyo, ubona amatafari arabura hashira yakatiye kuri Kenze, arahiga ahantu yagatiza, aravuga ati mwarimu
sanga amateka mu Cibitoke ntina bado hajya guhanje ntirimwo vuba ndaparika semene amen. Imana ibaha indirimbo mu izina rya Yesu. Muri kumva Imana none ngaho? Haleluya. Ibintu turimo ibiriseriye. Ejo bundi haje umuntu ukundamutsa w'umukizwa aza mu kintu gikanye ndavuga ni mukanya mwiyegeranye hari umuntu ageze kundaba muraza kubona ko Imana bakizwe hari bazabona kiraje aragiparitse muvuga mutaragiparitse ngo ndondera mwarimu acaza kundondera acanjana muri cyo tuganirirayo nibyahereye ngaho aragihinisha muri pose asimbona ahantu babona ndagarutse batiyamo na Panekote yahinduye amateka. Imana irahari. Imana ibaha indirimbo ndikumva ibintu by'amateka abizera semenya amena. Haleluya. Twakubaka ikintu wiki bikagenda gutaye ahubwo parikingi ni ntoya ndugu zangu bana bacu mukomere. Imana yo mu Cibitoke idikumva amateka mu myaka iri imbere ntituzoyitura semenya amena amena. Ana kumukubita ko ikoti kajayo je nabwiye musi hari ikoti niyajayo byakunda mugabo buye biko byaza propose muga naho nyine harabicangana. Imana ibahindirimbo mu izina haleluya. Abaneze muduzi biganza icyo gihe bicara muri Egiputa Imana tindira hiye Mose jamu none manuka na kutabara Mose ati no mana Egiputa uheruka kera Egiputa yahindutse Farawo ni Mesha akoresha abarozi abagendera ku ntaro za Yabusolongo n'umugagene abifitizi bambari bari muri Egiputa ati de abasirikare bize Moscow bize Paris abakoroka baciye Guantanamo abakomando baciye Jamaica abagendera ku migozi bari hariya abagwanisha imbugita bariyo twariganye n'ibikoko senire noir zibarizwa mu Gisirota abaparakomando niyo bari utandoha siwezi. Mana ati none ga Mose nande mfise sentire yihe numbaza anava ati no ati de sinzi kuvuga imukubita Aroni baragenda sinavuga ko ibimenyetso by'inkoni none umwanya ntawo hari. Bagezeyo Mose yankoni ati kihuta Farawo natumwe nekura abantu b'Imana nkukubitwe. Farawo ati ndaburuje gutuvuye Mose ati urahanga wewe ndabura wabonye ngaho fata inkoni. Mose akubita hasi abona kobra anakonda zimaze muri fore Amazon abona irabyimvye aho bari kirakata. Farawo ati petit joueur tifita 40 nk'izo avuzagaho bazana inkoni barakubita abona zose ziraduze. Mose araba Aroni turacaye twiruka guti kibara riguye Imana baza kumenda kumana wakamenda umwamenda w'Imana bero mwana mati no hariho kimwe na bibiri inkoni ya Mose inkoni ego amen amen. Babona mugafara warabye volume akabona ntibingana kumbe ni Kristo yaje mu bundi buhinga abona birahindutse abona yanzoka ya Mose ifashe butanu bwa mbere iramize Farawo afata kwitama ifashe ubundi 10 iramize Farawo arumigwa 25
iramize, iradugije iki gitondo imiri vyaho mu izina rya Yesu, iradimira abana 30, irakubise irabyemeza umutwe iragaye 38. Farawo azinga impuzu ati rindira ntuve ngaho, abapfumu bafata inzira, zibise ikiravyimba muri Egiputa, iragora irahuzura izunguruka Mose, irabazunguruka bose barumigwa. Mana ati tora, Mose ati pureje yomira, atoye agenda, Mose aragenda arayifata ihinduka inzoka, ububasha bwa Egiputa Mose barabwikoreye. Semeni amen. Ntiyabarekura, fata amazi, Egiputa yose yagira amaraso, barakubita ikabura amazi. Mose Farawo biranga, iteza imibu, izana ibikere vyahehe byose, bitondera Egiputa. Imana kugutabara, inzira zawe ziga igihumbi, uko izobigenza ntuzokumenya, wowe tuzi ucece kusenga Imana. Semeni amen. Bikere Egiputa mu ipataro ya Farawo, akuyeyo akabona bya bikere bya sogokuru, agize ngaha akabona amagerenwiye mu isorori, ibikere muri oreye hose ibikere, bintu byose huzura ibikere. Farawo arakakubarekura. Imana ati finale le twita le dipe d'Egypte, icyanyuma ifata abana bose bifura muri Egiputa irabazingazinga. Yavuze ngo nahevye sebana Ethiopia kubw'umugorotsi, mugorotsi rema rema, hari indirimbo Imana izanye, imfura zose zirapfa muri Egiputa. Habikiriyo general kitigeze kubaho, bantu barahona, indege abantu bagapfira mu ndege, baganga ariko avuga akazabona yapfuye, bantu bose barabona muri Egiputa, abasirikare bagapfa, imfura zigapfa, abakecuru imfura bagapfa, n'abatamba bagapfa, ibintu biraparangana muri Egypte, bantu barahona, habikiriho abamarira, harapfa idarapo iduga igice kuko hapfuye umukuru, abasirikare barapfuye, abagenerale iduga ambere idarapo, bantu barahona, biraparangana, bagira inama fati no, urabarekura cyangwa tukurase, ntitwemera ko bigenda gutya, barekure. Farawo ati nta question, nibafite kugenda ndabarekuye. Baragenda bajyana na Mose, barasohoka baragera imbere. Bageze imbere, Farawo asubira kugagwa, asubira kumva inzigo, asubira kubaja ko nicyo gituma hari ibyo twahevye shetani aguma azana, aguma ashakisha. Niko byarimbye ngo zange sinuye nyanduje, iyo zigira zivyuke ziranduru zihonye, na wumva kamere igaruka bya kera wahevye wari warihanye, ukumva bigira bigaruke. Aho ni Farawo yasubiye kugukurikira iki gitondo, agira bite mu nyanja, agira bite mu kiyaga, n'amaraso ya Kristo abayizera mukemera, Imana irabatabara. Semeni amen. Farawo ati no, atafata abasirikare ati bakurikira, bo bari badutunze muri Egiputa, baca babaje inyuma, babaja ko babasugereza bageze impande y'ikiyaga, hakurya imisozi, hirya no hino imisozi, inyuma ingabo za Farawo w'Abisirayeli. Nimuyizi nazo muzishasha gusa. Amen. Atereka Mose ko tugeze Mana, ko tugeze ku kiyaga, nta bwato nta mere, Farawo n'ingabo ngaba ducebera he. Imana ati Mose acuntakira, fata inkoni kubite ku mazi, ndihesha icyubahiro. Imana ikiza imbere yabo, irabazibira, inkingi irazibira gutya inyuma, ntibabona Abanyisirayeli. Mose akubita inkoni, umuryango wa Rubeni urarengana, imiryango yose irarengana, no ku muryango wa nyuma bararengana. Bageze hakurya, Abanyegiputa Imana ikirahava, irababisa gato barabibaye, nabo baca bita mu pare komandema, baja kwita mu mazi, bajayo. Imana ihengera no wa nyuma agezeyo, ibwira Mose ati Mose subira kubita inkoni, ubona amateka. Akubita inkoni, amazi araterana, abateranira ko bose baranywaya, bose banywa amazi, bose barahona. Abasirikare
barahona, abantu bose barahona. Hasubira kuba ikigandaro kidasanzwe, barambuka bararengana, bageze hakurya Miriyamu afata agashako k'ingoma n'abandi biri kumwe bararirimba indirimbo y'intsinzi, indirimbo y'agaheta rw'ifarasi n'uwigendera ko Imana ibinuze mu kiyaga. Iki gitondo bijya bintu byawe Imana ibinuge mu kiyaga, Imana ibinuge mu kiyaga, ikiguha indirimbo y'ishimwe. Abantu bose bazoyibona ko hari indirimbo y'ishimwe, imwe ya Hana, Penina mukitika, Penina murezona, Penina mugaya amukengera ngo wasenga ngufise Imana, ati ndayifise. Hana jaho aguma aririra Imana, aguma asenga, nta makuru kw'icyo kigeragezo. Wowe guma usenga, guma uririra Imana. Hari isaha yo gutabagwa, hari isaha yawe Imana izohindura amateka. Hana agasenga, Hana akarira, Hana agasenga, Hana akarira. Igihe kimwe rero badugana Shilo n'umugabo baja gusenga, Hana aja mwifuruka, mwema aramugendera, mwema aramwibutsa ati takira Imana, idosiye yawe ndabona iri hafi, yamaze kwegerezwa imbere y'Imana, yavuye munsi. Iki gitondo dosiye yawe nive munsi, Imana yiduze. Dosiye ya Hana mureka mujejwe, mwema tumviriza, ndayibona imbere y'Imana. Imana ikirayiraba, Imana yamaze kuyiraba, Imana ikirayitegereza. Imana yabonye amarira, yabonye amaboko yawe, dosiye iri hafi. Hana arasenga, Hana ararira, Hana araboroga. Imana ica mubahereze, ica muri Eli. Eli aramubona ati ujya mugore bijya bintu n'ibiki, aramwegera aramubaza ati madamu wongeye uzitwa gute? Iyo ni Ruyeye, ni Primusi, ni Amustere. Ati jame ntacyo nanyoye, naje gusuka amajozwa yanje imbere y'Imana. Ati vrema kufetuse bimenyeye kubona Imana ya Isirayeli ikwishure igihe cyisavye. Hana arataha ajyana n'umugabo iminsi mikeya. Hana amateka indirimbo nidaciye aririmba. Ndakwivuza igitondo, Imana iguha indirimbo mu matike yawe, Imana iguha indirimbo muri business yawe, Imana iguha indirimbo kajya kazi ukora, Imana iguha indirimbo umaze iminsi atamwana, Imana iguha indirimbo umaze iminsi ugenda nabi, Imana iguha indirimbo umaze iminsi ushona amadeni, Imana iguha indirimbo. Hari dosiye y'abana bawe, Imana iguha indirimbo. Hari ibyawe utabona inzira, Imana izanye indirimbo. Akazi bigenda nabi, Imana iguha indirimbo. Ndikoma indirimbo y'Imana imanukanye hano hantu, bantu bagiye gutabagwa, igiye guhindura amateka n'aya majambo y'Imana. Aho mbise mukayizera, Imana iduhana umugisha. Maze iminsi wihebye, maze iminsi wihebuye, reka kwihebura. Imana irahari, ukwizera kwaheze ngo dusenge Imana. Wasubiye mu byango nta Mana, Imana ntakiri kiramfasha ngo dusenge Imana. Maze iminsi mu ntege nke ngo dusenge Imana. Wasubiye mu byo wahebye ngo dusenge Imana. Kamere gumivyuka ngo dusenge Imana. Kaza Imana yitugiye gutabara abantu b'Imana. Iki gitondo giza n'indirimbo y'ishimwe. We banza wihane gusa, icyo upfa ni Imana. Ucuyereka ya dosi wa mutwaro wawe, umumaze iminsi ukuriza. Imana yacu si y'amajambo, ni die pratique. Ni Imana ibikora, ni Imana ibikora. Yavuze ngo izina ryanjye ntizopfa rituswe. Dufise Imana ikora vraiment. Imana atari umuntu, si Dagoni, si Bayali. Ni Imana, si wonkere, si papa. Ni Imana yindi ikomeye. Mu byasho bashaka kumunanira dosi ikamunanira, bakagufunga abona, ukaguma yabona papa. Ariko Imana irahari. Tubasengera Imana, mugire kwizera. Kwizera kwanyu kugumeho, birashoboka ukaba kwaheze. Imana ibongere Roma yido, ibongere kwizera, bongere izindi nkomezi, atanga inkomezi. Ni Shetani umwema amajwi, umwema amajambo, nta guterwa, nta kuhebuza. Imana iriho kandi iracakora. Ku muremyi yavuze ngo iracariho kandi irakora. Si rimwe si kabiri tubona neza y'Imana. Yakoze biriya n'ubirizo bikora. Imana iraje bigenze neza. Haleluya. Kaze kaze aho hose mujaho hasi ntangorane, fukama aho nisawa ntangoranaho, mujahanye naho. Tubasengera Imana, icyo mupfa ni Imana ugikureho. Tuti Imana randura icyo dupfa vrema, bagari icyo dupfa no minkomeze kugoroka. Kurisha n'inzigo mu mutima. Hari abantu bagenda bikorera abandi baheza igihe gaca bumva inzigo, uburi kuzibira gwawe umugisha wawe.
nezererwa umugisha w'abandi n'ingabiriza abandi. Imana ikikora iby'iwawe kurisha ry'umutima, ntimwiteze amasese, ntimwiteze amavesi, ntimwiteze amahypertension. Nimugende gutyo, genda gutyo ariyo nimuze gutyo, mwe kwiteza amahypertension ku bandi bahezagiwe bene data. Mana bahezagiwe dakaze muvyeyi wacu dusengera. Mana data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye ko turi hano imbere yawe Mana, kandi tumaze kumva amajambo meza. Uramaze kuvugira hano hagati yacu Mana, uramaze kuvuga ko ugomba gutanga indirimbo z'amashimwe. Abariko bararira, abari bihebuye bagomba kwakira indirimbo z'amashimwe, bagutazire nka Mose, bagutazire nka Hana, bagutazire nka Miriyamu, bagushime Mana, kuko uri Imana ugira neza. Turagushima, ni wewe utanga indirimbo z'amashimwe, abarira bakaririmba. Urakoze Mana, urakoze. Harimo abantu barira, harimo abihebuye, ibyo urabizi Mana. Ijambo ryawe riravuga ngo uraza amarira yacu, nta na kimwe uyobewe Mwami. Ariko turagushimiye aya majambo meza y'ihumure yo guhumuriza abantu. Bongeye kumva ko hariho Imana ibababaye, bongeye kumva ko hari Imana ibitwararitse, kandi Mwami uratubabaye n'ivy'ukuri. Nico gituma watanze umwana wawe Yesu Kristo, kubw'urukundo ukunda abari mw'isi. Mwami watanze umwana wawe Yesu, umwizera ntazopfe rubi, wariko ahabwa ubugingo budashira. Mana nuhabwe icubahiro kw'aba bantu bababaye, kw'aba bantu bakunda, naho baharagiza bagize intege nke Mwami, bakihebura Mwami, bakaja kure yawe Mwami, bakagucumurako. Naho biruko urabakunda, wanka icaha ariko ntiwanka umunyabyaha. Umunyabyaha ugomba ko yihana agakizwa akabaho. Ico nico ugomba Mana. Habwa icubahiro. None rero Mana, turabasengeye Mana, ibyabatandukanije nawe, ibyabashize kure yawe, ngibi barabikuzaniye. Muri aka kanya barapfukamye imbere yawe, barazanye bya bindi byose byabashize kure yawe, byabatandukanije nawe. Baraze za ntege nke Mwami, hari abariho batagisenga, hari abivyizigiro vyaheze, hari abagiye mu nzira zitabereye, ariko baraje imbere yawe Mana, kugira ngo ubagirire imbabazi. Amaraso ya Yesu Kristo yongere kubeza, ubagirire imbabazi Mana. Imbabazi zawe zirurukire kuri aba bantu Mana. Imbabazi z'Imana, imbabazi zawe Mana. Abantu bihanye bivuye mu mutima, abantu bariko baricuza kuvyo bagabitanije, turabasabiye imbabazi Mana. Hanyuma rero maze kubabarira, bakira intsinzi muri wewe, bongere bakire n'indirimbo z'amashimwe, bongere kubona ibyiza bibazako, bongere kubona umugisha w'Imana ubazako. Urakoze Mana, turagushimiye kubagirira imbabazi, turagushimiye kubababariye, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.